fondamentale igeze ku mwaka ugira gatatu nk'uko mu Burundi ariko bimeze. Hanyuma ibibazo byinshi dufise tubisangiye n'abandi. Ikibazo ca mbere nuko ubwa mbere hoho ishure yatanguye mugabo utabona neza urutonde rw'ibintu teza kwigwa uko bimeze. Nukuvuga ko mu kuyugurwa twari kwa dufise urutonde rw'iyo myaka 3 yose ino ruzokurikirana. Ico ni cambe kigira kabiri tuyitanguza tutabona inyuma iyo fondamentale mu mwaka w'icenda abana bazoca babiki bazoja he ku buryo gushika n'ubu ico kibazo kitaratora umuti biboneka. Ico kandi tugisangiye n'abandi benshi. Kigira gatatu nuko nk'uyu mwaka w'ishure twawutanguye mu kw'icenda mugabo atabitabo no muri leta bihari. Kaza kwigisha abana rero ukabwira abarimu ngo imbere y'abana badabona ivyo baza kubigisha kuko umuntu atanga ico afise kandi ubwira ugitange bufise ibintu by'ibikoresho bigufasha kubitanga. Ubu rero turashimira Imana ko ibitabo by'abanyeshuri bimaze gukwira ariko naho nyine hari ibitabo by'abarimu gushika bitaraboneka. Hanyuma ubugira kane nuko turavye nk'ibitigiri dufise batubwira yuko tuzokora ikibazo ca leta muri umwaka w'icenda kugira ngo abana bashobora kuja mu bisata bitandukanye. Ivyo bisata bimwe barabitweretse mugabo ntidoza ngo tumenye ivyo bisata bizoba biri hehe. Mbega ivyo bisata bashaka gutanguza birafise abarimu bavyigiye bizoba bifise ibikoresho. Ugasanga rero muri mashuri bita ishure shingiro hariho amaprograma amwe basizemo mugabo usanga ibikoresho byo kwigisha bitahari kuko uri kurigisha abana mu yindi 8 ubuhinga bwa none bita informatique ukaba udafise iyo mashini nyabwonko no tugira n'Imana hasanzwe hari umuyaga nkuba nka hagati mu gihugu mvuze ko ico kibazo twisangiye n'abandi naho iyo mashini nyabwonko yaba yifise adafise umuyaga nkuba nta kuntu bikoresha ariko rusanga atenda benshi bazifise kandi ufise mu kubana bashikijana naho ntacishobora kubafasha kandi arico bituma tubibaza tuti mu Burundi ngira ngo tumaze kuba turi nk'abahinga buko ico dushaka gukwega kandi twitwa ko tugikwega tukakije inyuma yacu aho kugira ngo tujimbire tugende tugikwega kidukurikira tugaja kuji inyuma yacu tukaza kugikurikira kitatwereka iyo tuja ariko ari nibaze nti twarekwe kusaba yuko mu bashinjanje gutunganya imigambi n'amaprogramu kuko ishure shingiro ryaringira akamaro gose uravye imigambi yateza gukurikirana ariko uravye nuko rishobora kuba ryaje novuga gihutihuti hariho ibintu bimwe batariyumvira nosabe yuko ababijeje uheze bakaza bariyumvira ku migambi y'imyaka 10-20 mugabo ntibiyumvire ku mwaka umwe canke imyaka 2 gusa byoheza bigafasha iyo turi turakora kugira ngo abantu dushobora kumenya icyo turakora. Ubu rero gushika ntituramenya ivyigwa bizokorwa mu ico kibazo ca leta ntibarabitubwira ntituramenya igihe ico kibazo kizokorerwa mbega bizaba bimeze gute tuzoba twatanze amanota yacu canke bizogenda kujya ku 10 ni kuvuga ko mu bintu bijanye n'integuro hari ibintu byinshi tukirindiriye ko ushekanje shoko tubwira tuguma turindiriye mugabo kurindira utazi kizozejo. Ubu rero nkiyo turavugana n'abavyeyi cyo tuvugana n'abana bakatubaza nyine bigenda turabura ivyo tubisha kuko natwe atanyisho tubifitiye kandi tugiye kubaza kuba dukuriya naho nyine akavuga ati nabo nyine ntavyo bazi usanga umenga ikibazo coba kiri dufate ngira nko kumushikiranganje wenyene naho umushikiranganje wenyene siyo teza kuza kuduha inyishu birumvikane ko turi mu kwezi kwa mbere amashuri azorongera mu kwezi kwa gatandatu hari ibintu byinshi tukwiye kumenya tutararonka gushika ubu.